7h du matin. Emo serumu vraiment. ariko uravuga ati uko biri kose Oya ntegerezwa. ntegereza kumutahana None abandi kimuga banzana kuri Roland. ya urubanza twari kuruhe Bo niteguye 100% ego kubana n'umugore wanje ndayisaba Christabeni kuko naramusengeye imyaka myinshi kandi ndamukunda cyane. abantu benshi baravuga ati ehe umukwe wambaye ahaga Apotre Isidore ni umwe mu bantu basanzwe bakurikiranwa cyane mu Burundi. Wiyumva gute d'abord? Abantu benshi babona nko kumengo sinzi kubwawe ubona gute? Bo databukwe n'umuntu ameze neza cyane afite n'umutima mwiza ameze neza ego n'abatamuzi ntibazava biyumvira ngo ego nibijya avuga gusa ego databukwe n'umuntu mwiza cyane gose afite umutima mwiza. Wewe ndayisaba Christabeni akwambitse impeta n'ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryaje izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Ndakwambitse iyi mpeta iba ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryanje ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. sawa rero akanyamuneza ni kose abantu baryohewe umutima wiyumva gute? Umunezero mwinshi. Ibino bintu ni ibintu akobwa benshi bama basengera kugira ngo bashobore gushika kuri no munsi w'ubugeni bwabo. Wewe wari wabiteguye buke cyari bimeze gute kuri wewe? Nabisengeye. Kari umugabo yatujye ati je naramusengeye igihe kinini sike n'amavi yarakobose kubera we Ndi munyishi. mutwakire twaje neza kandi ntitwihute uyu munsi turarara twarabateguje mwari mubizi muhezere nk'uko mwabivuze ibyo mwavuze muryume ko hari umuntu yavuze karati babarabira ibyo mufungura amaturabye ku meza dusanga hari ibiseseka gusa nyuma rero duca twibuka ko iwacu hariho mutama yitwa Njyamazi. ubibona neza umukobwa wa Apotre Isidore Mbayahaga ariko ararira kubera umunezero kubwo ariko ararira kubera ikiniga cyinshi kiramwishe none raba birangiye arize. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira ko meze neza murose nyiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sonde gwikaje ukora ubundi umugode ndetse muri Kenya muri Congo Buraya ndetse mugo vyabara ndavuga wa Martin Nabi Saudite abari Dubai bage mwese ndabaha ikaze. Uyu munsi ni tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu aho turi ku munsi mwiza ku munsi w'ubugeni budasanzwe ni ku munsi w'ubugeni bwa Elvis hamwe n'umukobwa wa Apotre Isidore Mbayahaga. Mwarabonye dossier ni yagenze nayo no munsi tuza kubereka mariage kuva ku ntango gushaka kumera ingene vyagenze ingendo rubanza ariko ragenda turi mu ntara yagutse ya Gitega intara yagutse ya Gitega aho urubanza ari uruko rabera ndetse akabaye naho bazoba. Yes, ibintu bifashe neza gumana twebwe maze ko namvishije bitandukanye ukuri imishashwe kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe barakomeze kubaka umuryango munini. Iyi ni African TV, karibu sana tujane. Nkuko muri kumurona rero umugeni wacu yamaze kuba ariko aritegura nkuko mubona muri chambre wiwe abona neza yuko ari mu myiteguro y'urubanza kwiwe mariage aho uno munsi nyene aza kugenda atahanye umugeni wiwe. Yes, tubibutse yuko hareheruka kuba dote nkuko mwagiye muravyikurikirana ariko rero kuri uno munsi ni umunsi wa mariage ibintu byifashe neza umugeni ariko aritegura yambara neza cyane gose mwatoza kumuganiza kugira ngo kutubwira ingene yiyumva ingene amerewe kuri uno munsi aza gutahana uwo
yari yarasengeye. Yes, niko mubona ari umugeni ariko aritegura ariko arasozera kugira ngo aje gutora uwo yari yarasengeye iminsi myinshi, imyaka myinshi. Uyumva gutega mugeni wacu? Kene umva neza. Umva gute no munsi uza gutahana wari wasengeye imyaka myinshi gose? N'umunsi wanje wa mbere w'imboneka rimwe mu buzima. Kuko iyo ugira amahirwe ugasenga Imana ikakwishura. Biba ari ibintu by'amahirwe nyine uravyumva nawe. Ego. Abantu benshi baba barabisabiye Imana kugira ngo zoshobore kubashikana kuri uno munsi. Uyu munsi wazinutse umva ari umunsi umeze gute kuri wewe? Buje nabisengeye imyaka myinshi. Umva nko kuri uyu munsi nari naburindanye gishika. Sije nabonye harageze. Yego. Ikibazo nagize ni kimwe gusa nuko nagwaye. Ivyo vyangize nabi kugwara sinashaka ko kugira kuri uyu munsi wanje. Uri hejuru nk'uyu. Niswe n'amagara. Ariko nkuko Imana yanshoboje ni bon. Nako yego. Uko biraza. Yego. Yes, ugira ko wambara kugira ngo dukoreshe umwanya ntihave batwima umukobwa wacu. Abadusubiza inyuma ngo twatevye kuza. Yes. Ubu rero uvuye mu bitaro rero? Narimo serum mu gitondo. 7h du matin. Narimo serum vraiment. Ariko uravuga ati uko biri kose. Oya ntegerezwa. Ntegereza kumutahana no n'abandi kimugabanzana kuri Roland. Ya urubanza twari kuruheba. Urubanza twari kuruheba. Hama kabanza kwanza ugakira neza. Yes, kumiko bibona bariko baramutunganiriza neza kugira ngo aje gutora Eva wiwe. Yes, nkuko rero muri ko murabibona nkuko unya kuri uno munsi umusuri hejuru turi itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Abona neza yuko azotangura ukwezi kwindwi, ameze neza, kanyamuneza. Ariko se uyumva gute rero muri bino bihe ugiye gutangura urugendo kwitwa umugabo ko kwitwa umupapa? Bo, je niyumva neza nibaza yuko ari bimbo iyo ninzira umuntu wese ninzira umuntu wese acamwo. Acamwo. Rero jewe niyumva neza. Ego. Niyumva neza. Ego. Yes, nuko ubona umugeni arasohotse kumbure agiye gutora uwiwe agiye gutora uwo yari yasengeye imyaka myinshi. Abantu benshi kuri uyu munsi baba bafite ubwoba bwinshi, abayumva ati mbega shabiza kugenda gute? Wewe muri wewe ntabwo bufise agwaragara ku mutima. Abantu bashaka kugira ubwoba iyo ugeze ku munsi nk'uyu. Bo nibaza yuko mu kubijamo utaba warateguye umutima. Kandi ikindi niyumvira nibaza yuko ugiye kubakana n'umuntu utishimiye 100%. Niyo mpamvu ndakubwira yuko jewe niteguye 100% kubana n'umugore wanje Ndayisaba Christabel kuko naramusengeye imyaka myinshi kandi ndamukunda cyane. Wow. Igijamo yari keneye ega ntari bwari imvuge. Ndamukunda cyane gose. Urabihamije yuko urukundo ruhari. Yes, nibaza ko ari byo abantu benshi babonye kuri dote, abantu benshi baranezerewe cyane gose. Babona ingene mugiye kubihereramo ama mukagira byiza. Mwakire gute dabo urukundo rw'abantu ababazi n'abatabazi barakunze cyane urubanza rwanyu kuri uno munsi? Bo ni byiza cyane urubanza. Nibaza ko abayibonye byari ibintu bimeze neza cyane pe. Nkuko twabisengeye kandi natwe dukundana cyane. Nibaza yuko ishusho y'urubanza irasa nuko tumeranye n'umugore wanje ko turakundana gose. Yego. Yes. Go arasohotse rero yambaye neza, asa neza, umukwe wacu hano onya muri komatera mutubwire umuha amashugwe yiwe kumbure amakandi munamukeze kuri uno munsi. Ni umunsi mwiza w'ubuzima bwiwe, ni umunsi mwiza kuri we. Kumbure iminsi yasengeye imyaka myinshi yasengeye urugo rwiwe. Abantu benshi baravuga ati umukwe wambaye ahaga. Ambaye ahaga Apotre Isidore numwe mu bantu basanzwe bakurikiranwa cyane mu Burundi. Wiyumva gute d'abord? Abantu benshi babona nko kumengo sinzi kubwawe ubona gute? Bo databukwe n'umuntu ameze neza cyane, afite n'umutima mwiza, ameze neza. N'abatamuzi ntibazava biyumvira ngo nibijya avuga gusa. Databukwe n'umuntu mwiza cyane gose. Afite umutima mwiza, akunda abantu.
ndazi benshi muramuzi cyane cyane nivyo. abantu iyo bari imbere ya ba sebukwe baba bafise amasoni babumva vya byo kwigumyagumya vya vrai uri imbere yiwe. Je nta masoni nshobora kugira sibe databukwe gusa iyo duhuye ndumva ko nezewe kandi ndamwubaha gusa nta masoni nogira. Yego. Yego. Yes. Tubandanya kugira ngo kumbure bariko barahamagara kubera ko umwanya uri kura kujana kugira ngo umugeni ushobore kumutora. Ariko kandi kuri uyu munsi wawe mwiza, kuri uyu munsi wawe udasanzwe. Uno munsi ugiye guhezagirwa imbere y'Imana ndetse n'imbere y'inshuti n'abagenzi imiryango igiye itandukanye. Ririhe jambo witeze canke nibihe bintu witeze mu rugo rushasha ugiye kubaka? Bon. Yewe nkuko bisanzwe ngiye kubaka urugo rwanje umva ntanga ubuzima bushasha. Yego. Umva sibwo ubuzima nahoramo ntanga ubuzima bushasha. Bo, je urugo rwanje narusengeye. Nashize imbere Imana. Je ni kuvuga niteze ivyiza gusa bivuye ku Mana. Wow. Yeah. Yes. Abantu benshi hari vyinshi babiteze ariko kandi reka tugende kumbure kugira ngo urubanza turunyarutse hama kandi komeze kugenda neza. Yes, tujane rero. Okay. Yes, nguyo rero nkuko mubona n'umugeni araberewe yambaye neza ni umukwe wa Apotre Isidore Mbayahaga ahagiye yambaye neza ahagiye yaberewe neza ahagiye gutora umuntu wiwe uwo yasengeye imyaka myinshi uwo yasabiye igihe kitari gitonya uyu unya yitwa Elvis numwe umukwe wa Apotre Isidore Mbayahaga. Wow, arasa neza cyane gose nkuko ubona abantu bamukikuje bambaye neza ibintu bisa neza ibintu ngo ni Yesu yabikoze ibintu ni Imana yabikoze kugira ngo kumbure babashitse kuri uno munsi kugira ngo kumbure babashitse kuri ino tariki ibintu bisa neza ibintu bimeze neza gisugumana twebwe baza kubona byinshi bigiye bitandukanye. Yes, nkuko mubona rero tumaze kwishikira kuri paruwasi. Yes, turi kuri paruwasi Saint Sacrement Rukundo na nyene mu ntara ya Gitega mu ntara yagutse aho bagiye guhezagira buno bugeni bw'uno munsi. Yes, n'ibirori vy'uno munsi bigiye kubera kugira ngo ushobore guhezagira buno bugeni ibintu vyifashe neza nkuko rero muri ko muraba n'ubugeni bwa Elvis hamwe na Krista Beni ni umukobwa wa Apotre Isidore Mbayahaga. Yes, n'uruhe rubanza wabonye abafotografe na videografe babambaye neza nkuko raba vraiment raba manzuze raba ingere vraiment bambaye neza. Murasa neza cyane. Nibaza murabibona yuko twaberewe, murabona yuko tumeze neza, turi mu rubanza rw'umuvandimwe wacu. Urubanza VIP, papa n'urubanza rw'umusanzu. Mwarabonye imanza, akasaka manza. Urubanza. Era uyundi bra. Uyu rero ariko ni kuri drone. Yego. Aya akaba yambaye ikoti nkuko ubonye. Aro nundi adari ngahanya naje nawe nyine ngahanya. Okay. Aha. Nihe mwagiye mu manza musanga hariho abantu bameze nkaho bagiye gukora imanza. Imanza zanyu barabemerera kuduza drone mwebwe. Keko baziduhereza. Bokwanga gutwe ko twe twemewe na leta. Leta turemewe n'amakungu. Yego.
jewe Irankunda Elvis ndemeye wowe ndayisaba Christa Beni kumbera umugore wanje ndakwemereye maze kwigira ndagurimukira mu mahigwe no mu marushwa urwaye cyangwa ukomeye zogukunda iminsi yose y'ubuzima bwanje ndemeye wewe Elvis Irankunda ko ntazigera ndaguhemukira ufashijwe n'inema ya Kristo zo gukunda ndagusomere iminsi yose yo kubaho kwanje wewe ndayisaba Christa Beni akwambitse impeta n'ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryanjye izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen wewe Irankunda Elvis ndakwambitse iyi mpeta ibe ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryanje ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen nkuko muri ko murabibona rero abageni barahejeje gusezerana imbere y'Imana. Yes, abageni barahejeje gusezerana imbere y'Imana ngaho ko bibona bari kubasohoka n'akanyamuneza kadasanzwe, bafite umunezero udasanzwe kuba ubunyene bimaze kurangira Imana yahejeje kuvyemeza yuko ibintu biheze neza koko. Yes, ibintu nk'ubunya rero bamaze guhera ukubona bafise akamwe kadasanzwe. Wimva gute gatoya, wimva gute? Ndaryohewe. Baramugushikanira iki? Yego mvuye kwakira umuhezagiro kwa patiri. Na wimva gute? neza cyane Uraryohewe? rwose Twizere ko bazozabwira ngo tuganirize neza. cyane. Yes, nkuko mubona rero ibintu bimeze neza, baraberewe, bambaye neza cyane gose, binjira umuduga wabo kugira ngo bandanye n'ibindi birori rese. Kuri uyu mwanya rero tugiye kubandanya n'ibirori bidasanzwe. Vyamaze kurangira hano onya, amaze kumumuha gahanya biraheze, n'Imana yamaze kuvyemeza deja. Birarangiye, aramutahukanye. Ubu onya Christa Beni Noah Elvis. Adam na Eva barahuye, Elvis arahuye n'urubavu rwiwe, arahuye n'akara ko mu mara yiwe. Yes, mukore mukabona rero ibintu byifashe neza ngahanya. Wow, aranezerewe cyane gose, umunezero ni nyinshi nkuko mubibona ku mugeni wacu. Wow, ibintu bisa neza ngahanya. Wow, wimva gute pare ku muhungu wawe? Ibintu biraryoshye cyane, Mungu wakutimbiza. Nimana yaje kuvyemeza. Cyane wabibonye? Yego, asante sana. Yes, ibintu bifashe neza, ibintu bimeze neza, umunezero ni wose ku bavyeyi, umunezero ni wose ku muryango, umunezero ni mwinshi kumbure ku muryango, inshuti n'abagenzi no kubona ko arasohoka ngaha ati nakanyamuneza kadasanzwe. Ibintu vyifashe neza, ibintu uko bimeze neza. Apotre Isidore Mbayahaga araberewe, araryohewe n'umufasha wiwe aho ahejeje gutanga umwigeme wiwe. Wow. Wow, ibintu bisa neza, ibintu biraryoshe, ibintu koko n'amahoro. Wow, mbega urukundo rudasanzwe ngaba anya bavyeyi ba Apotre Isidore. Wow, n'umunezero udasanzwe kuba ahejeje gutanga umukobwa wiwe, n'umunezero udasanzwe kuba ubunyene ahejeje gutanga umwigeme wiwe. Wow, n'umunezero udasanzwe bana ko baryohewe cyane gose, atwara nabanyene umupfasoni wiwe kugira ngo babandanye baja mu birori bidasanzwe. Yes,
nk'uko rero mubibona nuko ibintu byifashe nuko unya ibintu bimeze muri kino kibanza. Yes, umugeni nguyu, umugeni ameze neza, ibintu ngahanya byifashe neza cyane rwose, n'umunezero udasanzwe, n'umunezero udasanzwe ku mugeni hano onya. Ikanda muganirize kwanza umugeni basiga, ikanda muganirize gatoya. Mugeni sawa rero, akanyamuneza ni kose, abantu baryohewe, umutima wiyumva gute? umunezero mwinshi. Ibino bintu ni ibintu akobwa benshi bamba basengera kugira ngo bashobore gushika kuri no munsi, gushika kuri no munsi w'ubugeni bwabo. Wewe wari wabiteguye buke? Cyari bimeze gute kuri wewe? Nabisengeye. Kari umugabo yatubye ati je naramusengeye igihe kinini, sike n'amavi yarakobotse kuberawe. Ndi munyishi. Witeze gute muri kino gihe cy'urugo rushasha ugiye kwinjiramo? Ndabyiteze neza cyane kuko mfashwa n'Imana rugira byose. Ego. Yes, uko uri kurabona rero ibintu byifashe neza. Hamwe ngahanya kumbure ku mugabo ngahanya nabo nyene aranezerewe, ibintu byifashe neza cyane gose. Umunezero ni wose. Ndanezerewe saka seseshwara muri nawe urabibona. Ndanezerewe cyane gose. Ego. Ukuntu umunsi umwe mu buzima kandi uragoye gushika ko uyu munsi. Ego. Nimba utarabikora umbabarire, je narabikotse. Wabikoze. Urumva urazi ko uno munsi ari umunsi udasanzwe ku muntu aba yawugezeko. Ego. Ni ibintu bishobozwa n'uhoraho, Imana data mushobora byose. Ego. Yego ko vyifuza benshi. Ego. Ariko hari igihe usanga bitarabakundira kubigerako. Rero wewe iyo Imana ibigushikanye ko uranezerwa cyane gose kuko wari umunsi wawe udasanzwe mu buzima bw'umuntu. Urumva rero kuri uno munsi ndanezerewe cyane gose. Ego. Yes, uyu munsi n'umunsi wawe n'umunsi uramutahanye. Ego. Bisaba tuzoze ejo mu gatondo kugira ngo tubwire uko vyari bimeze no kugira ngo urugendo rwanyu rushasha mugiye gutanguza. Abantu bafite imigambi yabo, ingene bazibaruka, abana bazibaruka. Ndazi ko nabo bifise imigambi yabo. Yego. Umugambi ndawufise wo kwibaruka. Ariko havyara Imana, twashize Imana imbere muri byose. Ego. Nizo dushoboza kandi nibaza ko Imana ataco yisaba ngo ireke kugigukorera. Ego. Ego. Yes, ubure tugiye mu birori kumbure kugira ngo manje muryoherwane n'abantu n'inshuti n'abagenzi. Ego cyane gose murahawe ikaze namwebwe turyoherwane uno munsi udasanzwe. Ego. Félicitations kandi. Merci beaucoup. Yes. Yes. Nuko bimeze, nuko vyifashe, umunezero ni mwinshi koko muri kino kibanza. Tubandanye rero kugira ngo tuze kubereka byinshi muri rondo rugendo rwacu. Urumutima w'Afrika zo gukunda gushika gupfa. Haciye igihe kinini nikurindiriye nicaye amwe munsi ya ca giti c'urukundo ntegereje uwo nakunze umutima wanje asiga jenyene.
kuganiriza abashitsi ariko rero antunge gato nashaka ndamusabe andabire neza yuko uwashoboye gushika wese muri kino kibanza yaronse icicaro kimubereye kandi yazimanywe mu buryo bubereye. Nuko rero bashitsi bahire banyakubahwa bashitangwa ntore namwe muvyagiye imbere yacu twese uko turi ngaha tugire Kristo. Bari bansavye ko ndoba ndaganiriza abashitsi aha rero umunwa ni jewe ururimi ni jewe ariko ijambo ni kibi n'akanwa Silvestre n'umutamukanyi wiwe barakamfitiye konsiliye nk'uko baheje kubishikiriza inshorekezo ngaho Kirimba baravuze yuko babonye abashitsi baramukije muri no rugo kwa kibi n'akanwa Silvestre. Eka twabangutse dusanga babahaye icicaro kibabereye eka babazimanye. None banyakubahwa twifuza yuko mwugubwa neza muri kino kibanza eka umwanya wose tuza kumarana namwe intebe babahaye ntibavune umugongo inzimano nayo babahaye ibatembe neza. Twakubitije ko rumwe twabonye yuko atari abashitsi baramukije tutabazi eka n'abashitsi twamenye neza kandi twabonye yuko baduze bakamanuka imisozi myinshi eka bakajabuka n'inzuzi nyinshi. None banyakubahwa twabasaba muvyagire muruhuke turazi yuko hari ico mwaje mudutekereye ku mutima rero nimwamara kuruhuka muraheza mudufundure kwa gaseke mudushikirize ijambo ryabashikanye muri runo rugo tugira amahoro. Bagenzi namwe nkoramutima z'imiryango yacu ndabaramutse amahoro y'Imana. Murakoze cyane kuduha icicaro mbere mukatuzimana mukatwifuriza yuko twogubwa neza. Rero nyakubahwa ngire ko hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2025 imbere yaho gatoya mu muryango iwacu muri bakeya
tumaze kubakira no kubazimana muratubwira ijambo ryabazindukanye mutubwira yuko mwumvise yuko mu rugo iwacu ariho umusore wanyu yagomwe mwahumvise umugeni. Amajambo twayagiye ngaho twumvise ari manini cyane tutoheza ngo tuyayage twenyine tuyasozere duhana isango turabwira tuti genda muze mwegeranye umuryango munini natwe dusigare turegerana amajambo tuyaze turi bakeya gutya tuzoyage imiryango yacu ikoranye ari hiri ndetse turababwira ngo n'uwo musore muvuga ko musabira mugomba gusabira umugeni muzoze bumuzanye. Iri sango ryarageze tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaraje muza muhagatiwe n'imiryango yanyu n'abinshuti n'abagenzi nanje musanga ndi kumwe n'umuryango munini inshuti n'abagenzi. Umworosha w'amajambo yavuze ati no munsi twabonye ari benshi gusumba uko twigeze kubabona agenda baremesha hano nta muvumvyi arimwo wa muryango nyene mwadusangana ariko hariho abatari batashoboye kuza kiya gihe kubera impamvu zitandukanye. Kuri uyo munsi rero amajambo twayaze imiryango yacu niyo yari byabona mwaradusavye turaheza turababwira tuti nimuzane ibisabisho byanyu twabe tumaze kubagenzura mu mpande zitandukanye turaheza turabasabisha turababwira hama imiryango ikura ubwatsi turanezerwa. Mugabo uwo munsi uko twavuze ngo nubwo tubagabiye timugenda mujanye ahubwo muduhirinde sango imiryango yitegure tuze kubashikiriza umugeni twitonze namwebwe mwamaze gutegura imiryango n'abandi batashoboye gushika hajya munsi duheze tuze tubazanire umugeni hama ijambo ryiza ry'ubumwe mwadusavye duheze turisozere neza ubumwe bwacu Imana ibushingira intahe hanyuma imiryango nayo nikoranye ibushigikire. None nyakubahwa nta rindi jambo ryatuzanye rimwe twapfundika umunone wa munsi isango mwaduhaye titwarerengeje wari uyu munsi twaje tubazaniye ingabanwa twaje tubazaniye bwa bumwe twaje tubazaniye wa mugeni mwadusaba kandi murabona yuko uko mwamusanze wa munsi ubwiza mwamusigaranye atari bwo tumuzananye twaje twongeye ko n'ubundi muhezero nyakubahwa nk'uko mwabivuze mutwakire twaje neza kandi ntitwihute uyu munsi turarara twarabateguje mwari mubizi muhezere nk'uko mwabivuze ibyo mwavuze muryume ko muduterekere. Hari umuntu yavuze karati babarabira ibyo mufungura amaturabye ku meza dusanga hari ibiseseka gusa nyuma rero duca twibuka ko iwacu hariho mutama yitwa Njyamazi ariko nahone nimba tuja kunywa tugunga tukajya amazi turaheza tubakengurukire ibisigaye nyakubahwa
ryari iryo jambo ryari rituzanye, ni ijambo ryiza, ijambo ry'ubumwe, ni ijambo twapfunditse imiryango ikoranye. Uno munsi ni ubukwe bw'abana bacu. Umunsi mwabonye yuko n'abamenyeshamana baciye imbere yabo baraheza barabahezagira. Igisigaye uno munsi nibaza yuko ari ukutwakira, hama tugahezagira ibibondo byacu, ubumwe bugaheza bugakomera. Imana ibampere umugisha. Kugira amahoro. Umushinga ntahe yaje arongoye abashitsi baramukije amahoro muri no rugo. Aravuze yuko hashize igihe kandi igihe hatari gito. Ico gihe rero twari tumaze iminsi mu muryango. Umusore Irankunda Elvis avuga yuko afise umugambi. Tukamubaza umugambi wari wo, ihibambewe akihorera, mwakatubwira ati nyabona jewe ndafise umugambi kandi haraho nabonye uwoshobora kumfasha akaza aranyunganira, akaza arankorera mu ngata. Niho twamubaza tuti aho ni hehe? Aratubwira ati muratora umunsi muje imbere, nzi imbere nanjye muje inyuma, ndabereka inzira idushikana muri iyo ntara. Twaragiye turagenda urugendo atari ruto, tubona dushitse mu rugo kwa Apotre Ambassadeur. Eka sinomuvuga mu izina kuko uwakugabiye abari shobuja, nanje ni databuja, kandi mwese uko muri ngaha icabashikanye ngaha mwarakibonye, sinokwirirwa nduhira. Izina murarizi. Twarashitse turarenguka mw'irembo, baraduha ikaze, baratubaza igitugenza, turababwira ko tugenzwa n'urukundo, tugenzwa n'ubumwe. Eka ntitwatevye, twaraduze kwijambo, turababwira yuko dufite umusore yashimye urunganwe mu rugo iwanyu, kandi yifuza yuko yoza arahagendera bagafashanya gutegura umugambi yatubwiye. Baratubaza uwo mugambi wari wo, tubabwira duti natwe niyadutumburira tuzoheza tuze kubabwira uwo mugambi. Eka baravuze bati ikibondo kije gitembera kije kuraba ikindi kibondo, eka ntawo kwimira. Atariko ntaze yikinga gahumbezi, araza habona azosanga irembo ryuguruye. Twarikebanuye uwo munsi turagenda. Ata minsi haciye twumva wa musore ati erega nimugende mubwire urya Mutama mumusabe nifuza ko twubakana. Eka twarabangutse turashika mu rugo,
kwa Mutama turavuga iki tugenza eka ibyo yadusabye mwabyumvise ibisabisho twarashikanye bene umurango babona inshuti ababanyi babona eka natwe inshuti ababanyi n'abagenzi bari baduherekeje uwo munsi twari kumwe baratugabiye baratubwira bati nawe tubagabiye ihibambewe mugenda mushoreye ati nimugende mwitegure maze kwitegura muziza mutubwire tuzoheza natwe dushorere uyu munsi rero nyakubahwa yarengise muri runo rugo nabonye imbere yiwe hari abashorezi bashoreye umwigeme yambaye nk'inyange reka ndabona ko nawe uyu munsi yaje ari umushikiriza rero ikidukoranije ngaha murumvise yuko yaje gushitsa rya jambo twaganira wa munsi murumvise yuko atabaye ntayagabiri twagendeye urugo rw'umugabo ujunja n'ijambo atayagabiri eka akoziwe ntikamurika twebwe turi ngaha turabona yuko uwo batugabiye ari urya nyene rero mwompera mikro Elvis akatubwira yuko bataba baramugurije hanyuma turaheza tubanye tuganira tugira amahoro tugire Kristo nashaka ndabamenyeshe ko umugeni ari uyu nyene turi kumwe ngaha atacyahindutse ni sawa bampinduri murakoze nuko rero nyakubahwa mwaje kudushikiriza turashimye turakengurutse yuko muri bantayagabiri murumva yuko umusore yarengutse mu rugo iwanyu yaramugomwe murumva yuko ahejeje gushimangira yuko mutatugurije nuko rero nyakubahwa kugira huba wubahwe nkaba rero nsaba yuko mwovyagira bakabanzimanira eka turazi yuko mwaje muva kure kandi mwaje twabiteguriye mwaje twateguye inzimano none rero muvyagire hanyuma tubandanye tuganira tugere Kristo mfise inyana y'umushikira kwima yarahabonye kandi yarayibonye ejo canke hirya y'ejo murabona ibikorwa bari bamazemwo iminsi gushika uyu munsi n'ibikorwa biruhisha bisabwa rero yuko bazoba babanje kuruhuka eka nako kanya bakakaronka kuko ni benshi bazoguma baza kubakeza ariko ako kanya ndizeye neza ko bazokaronka bazoza ndabaje imbere
arahazi twarahajanye yarahabonye iyo nyana yarayibonye aheze afata inkoni ashorere ajyane mu ruhongore kandi ndazi yuko atari ubwa mbere azoba yubatse uruhongore asanzwe arufise azoshitsa ashorera yinjiza mu ruhongore rero ibisigaye ejo niyaramuka yimye Imana turazi ko izohezagira mukaronka ivyo n'ivyonona Imana ikaba vyagize ibibondo ntibize bugumwumwa ngo ibura amata ico nico rero mu muryango iwacu hakaganuke twari dushimye gushikiriza ibisigaye navyo muze mugire urugo ruhire muze mugire urugo ruramwa amata n'amahonda muze mugire urugo rutugwa ingata eka nuzohashika azagenda arivuga amazina ati nagendeye mu rugo kwa Beni na Elvis nuko rero sinorandira ejo aho bukera uhiriwe uhishije niko babivuga mu Kirundi ubu murabona yuko ari mwiyimbura ry'uduhage tw'impeshi aha bakoraniye ngaha bose nta muntu n'umwe atari karimbura ni naco gituma mu Kirundi y'umuntu agize amahirwe bavuga ati ahiriwe ahishije agafuko k'ibiharage n'agafuko k'umuceri n'amavuta birunga ivyo ejo biragushikiriye abaza kugenesha ntibazohavana inzara baze bahaguruke bavuga bati tuvuye mu rugo nkaba ndangije nkesheje amahoro tugira amahoro jewe mbanje gushimira Imana yadushikanye kuri iyi genekezo ry'uno munsi tariki 28 kona Elvis na Beni baduteye iteka nk'iri biraduhimbaye cyane sinokumva ngene jewe nezerewe n'abandi ngira ngo turi kumwe babibona rero nta kintu novuga nta majambo mfise ayo mfise menshi ndafise uyavuga jewe ndabagabiye na jewe inyana y'umukondwe yitwa Yabihayi barayizi nawe nyene Elvis na cyarayizi ahiri ejo nibaruhuka bazoze ndayibashikirize bazoyimaza ico bashaka cose hanyuma nta yandi majambo je norenza ko tugire Kristo Ego tugira amahoro nyakubahwa Nyanirabwa mbanze ndabakengurukire cyane mbere nsabe ikoraniro ryose imiryango yose imfashe kubakomera amashi ndabashimira kubera kuva ku munsi wa mbere tubonana tuganira ntitwigeze dutegana mu majambo
neza tuyaga duhuza gushika uno munsi. Nivyo narinzi yuko nja kubasaba mwabimpaye ntaragira ico ndabivuzeko. Narinzi ko nja kubasaba kuzodufatira neza umwana, none iyo assurance mwayitanze hakiri kare. Rero nyakubahwa, n'ubundi reka ndabishimangire, umwana tubahaye ni umwana w'indero, ni umwana w'ibikorwa, umwana agamburuka, umwana adafyina. Rero nk'uko mwabishikirije mu maguru masha, mubanze mumwereke umwongo uhuma n'udahuma, mumwereke aho mwahora muvoma, mumwereke aho musenya, mumwereke abakunzi banyu, muvunire akagohe no ku bansi banyu, azomenya hashinga ikirenge. Hanyuma nk'uko mwabivuze, urugo rushasha ruragoye. Turabagabiye ariko ntidukwiye ko amaboko. Umwana azoguma ari uwacu twese, nk'uko natwe Elvis burya yinjiye umuryango wacu nk'undi mwana. Rero umwana wacu twaramusabye yuko kandi turanavyizigiye yobera umugisha umuryango mushasha yinjiyemwo, kandi turazi yuko azobishobora kuko yarereshejwe gusenga, arazi kwambaza Imana no mu bikomeye. Rero muri ico gihe naje nifatanye namwe. Urugo rushasha murabizi ruba rukeneye yuko rugira intango ruhagararako. Tubashimire cyane ko mwamaze kubagabira inka z'imvyeyi n'iz'imikondo n'imifuko y'ibiharage n'imiceri. Natwebwe ntitwaje uko turazi yuko urugo rushasha rwama rukeneye ibirushigikira. Ejo mu gitondo aho bukera muze mudutegurire abikorezi bakwiye, tuzoza gutwikurura kandi twarigoye, turabaza inshuti n'abagenzi, turanaterereza kugira ngo urugendo twagize ntituzove no muducishije mu ijisho. Tuzoza tumeze neza kandi tuzozana ibintu vyiza cyane kandi byinshi. Rero banyakubahwa, kugira ngo nanje nogere ku ijambo mwavuze, umwana wacu arabizi, aho uruhongore rwacu ruri arahazi. Igihe cyose azotuzanira ubugeni, aze bitonde baduteguze baze, aho zivyagiye arahazi, iyo azoshima niyo tuzomukubitira. Kubisigaye no gutanga impanuro, kuko twebwe ntituzoguma hafi nka mwebwe muzoguma mubabona hagufi. Tubabwire yuko kuko umusaseredoti yabasobanuriye cyane, yabasiguriye imbere yuko bahezagira, ndetse arababwira ivyo komeza urugo rwabo ko ari ugusenga, ukuja inama, kumvikana. Ivy'ubutunzi n'ubukire byovyo nta handi biva, ni mu bikorwa bagira umwete bakora.
ico rero twagomba tugishimikire ko bana bacu mushinzwe urugo rushasha mureke Imana irubemwo. Amashuri murayafise n'amafaranga muzoyaronka, ariko ivyo vyonyene bitagiramwo Imana urugo ntirushobora kuryoha. Mugende Imana niyo yashingiye urugo rwa mbere, muyibaze utazobona mushoboye yo ishoboye byose. Nihagira inshuti itababa hafi nk'uko byategerezwa, icyo gihengera Imana iragihagararamo kandi bikagenda neza. Muze muyoborwe n'ijambo ry'Imana, urukundo rwanyu murusengere murukomeze, hanyuma musabe Imana ibahe umugisha, kuko imiryango nivyo irahezagira kandi irabifuriza ibyiza, ariko hariho ivyo idashobora kubaha bitangwa n'Imana yonyene. Rero nta yandi majambo numva norenza ko atagukenguruka no gushimira Imana, kuko twarayisenze dusengera runo rubanza kugira ruzogende neza kuva rugitangura gushika uno munsi uko rusozera. Nimba rero bitabagora cyangwa utagwaye mu biganza, gushimira Imana, Imana ntinywa ntirya, ibi byose ni yabiremeye abantu, yo iriyima yishakira icyubahiro gusa. Mu nyemero tuyikomera amashi, yageze neza. Rero imbere yuko nsubiza ijambo abari duhaye, hariho impano ntoya twagendanye, nagira nsabe uwo twubakanye ayigize hafi tuyishikirize ibibondo byacu, ibisigaye mu duterekere nyakubahwa. Twabwiye yuko tutihuta, mwebwe je nimwe muja kubona ko hageze mutwikebanure, hanyuma ibisigaye tuvunize sese imbere. Imana ibahezagire. Amashi menshi cyane, amashi menshi cyane kuri abo bavyeyi. Yes, nk'uko rero muri ko murabibona ni Apotre Isidore Bayahaga agize vyinshi ashobora gutanga. Ababwiye ati nimuntu hakanya muzoze mutemberere, hama aho ziri murahazi, hama tubakubitire, hama kandi bamemereye impano yindi bashiriye umuryango mushasha. Nk'uko muri ko murabibona uwo bubakanye na Apotre Isidore Bayahaga hamwe nawe nyine ubwiwe babashikiriza akaganuke kabo. Ni ibintu biryoshe, ni ibintu bisa neza, aho ubona neza yuko koko ari umunezero udasanzwe muri uyu muryango. Aboneka neza yuko ari umunezero udasanzwe muri no muryango. Yes, ni umunezero udasanzwe nkuko muri kubona, bisa neza cyane gose. Ugerageje kuraba ku masanamu, ugerageje kuraba decor yo hano hantu isa neza. Urubanza gwitabiriwe n'abantu benshi, n'urubanza kandi bashoboye kugabamo ibintu vyinshi kandi bigiye bitandukanye. Ni kuvuga yuko vyiza vyovyo biracari vyinshi kandi cyane. Kandi akaganuke babahaye nakaganuke k'ifoto, isanamu nziza yo kuri dote. Wow, wow, isanamu nziza babafashe kuri dote, bereka abashitsi bose bari muri kino kibanza, bereka abantu bose akaganuke k'abavyeyi babo bashoboye kubashikaniriza muri uno mwanya. N'ibintu bisa neza. Ati ko mudakoma amashini biki byagenze gute? Yes, yes, ibintu biryoshe cyane gose. Abavyeyi bararyohewe, hama kandi akaganuke abana babo, ariko kandi ibindi navyo bikurikira ngo biri nyuma cyane. Ariko kandi ntibirahera ngakana, kandi ni igiseke tuzikiri mu ngahanya, sinzi ko baza kubitwereka. Ariko kandi umunezero udasanzwe, n'umunezero ugeretswe ku wundi, kubona neza ko umuryango Apotre Isidore Bayahaga bashoboye gutanga akaganuke kabo kuri uyu munsi. Ariko kandi bazogende kugira ngo bashobore kubagabira inka iyo bazoshima, iyo bazobakubitira, hama kandi bashobore gushorera batware. Yes, ni umunezero udasanzwe. Apotre Isidore Bayahaga ashoboye gusohora umukobwa wiwe wa mbere w'imfura, ashoboye kumusohora kuri uno munsi. Wow, wow.
biraryoshe cyane gose raba ingene bisa neza hano onya raba ingene ibintu bisa neza cyane gose mu rukundo rudasanzwe umukwe na sebukwe bararamukanije ibintu vyiza cyane gose mwibuka amajambo umukwe yatuganirije hakiri kare avuga neza yuko yubaha sebukwe bidasanzwe none raba ngibi inya hano onya muri kino kibanza urukundo rudasanzwe ruko rugaragariramu hano onya muri iki kibanza ni kuri no munsi ubugeni abona neza ko ubugeni buriko burasozegwa neza cyane gose aho kandi ubona neza yuko ari ibintu byari bisa neza abantu bakunze ndetse bashoboye no kuza gushigikiramo cyane gose ubibona neza umukobwa wa Apotre Isidore Mbayahaga ari kararira kubera umunezero ukobwa ari kararira kubera ikiniga cyinshi kiramwishe none raba birangiye arize wow rukundo rudasanzwe bisa neza cyane gose amaranga mutima yamufashe kuri uno munsi aho agiye gusiga abavyeyi biwe akaja gusanga uw'Imana yamuteguriye akaja gusanga Adamu wiwe kuvuga yuko ibintu biryoshe cyane gose ibigumbagumba biramufashe kandi ariko arasezera abavyeyi uyu no munsi wa nyuma asubiye gutaha iwabo no kuvuga yuko no munsi aza gutaha iwabo iwiwe yes no kuvuga ko Adamu wiwe hamba bagende bubaka urugo rwabo rugume Apotre Isidore Mbayahaga yururuka aberewe cyane gose n'umutambukanyi wiwe bambaye neza cyane gose wow birasa neza cyane gose wow